Ngo dutange show cameraman. Urabe umengo ni impene ni kiyabu. Abasani bikigiye me kwita. We andi. Yo. We blaza, ugoma wiyahure. Oya man, kandi byo bintu wendi sibyo man. Urasana bre. Singa kana kakubareje aho narindi man. Je tu ash. Aya kana mbanaga. Uraza abafana mfise je kumubona. Ash rindira kwe. Abana bose n'abafana banje. Vugane turabihevye basi. Turabihevye. Turigiriye basi. STV, every story matters. Yes, STV fans. Muraho meze bien, nanje meze fresh. Reka ndabaramutse. Ariko imbere yo kubaramutsa reka mbanze nkingurukira Imana yo idushoboza buri kimwe kugira ngo tubone undi munsi, tubone irindi zuba, tubone ibindi bikorwa, turonke izindi nguvu zo gushobora gukora akazi kacu ka misi yose. Uyu mwuga twe turawukunda. Ni Imana yashoboye peut-être yadushoboje mu nzira zose zishoboka kugira ngo byose bikunde. Si ibyo twavukanye ahubwo twarabirondeye. Impamvu twabirondeye ni impamvu imwe mu mpamvu twabirondeye harimo kuryohera abafana, harimo kuryohera abarundi n'abarundi kazi bari hanze yo gutu twikorera abarundi tukigishana kugira ngo ejo dushike ku iterambere rama ndetse dushike no ku migambi n'iterambere. Uko mubizi ngendera henshi yagiye atandukanye, ariko iyo ngiye ahantu kenshi hari kibazo na masubirayo kenshi. No musi ndi kumubone ku indi ncuro nje kuraba umuntu witwa Kibajubaju. Namaze kuronka amakuru amwe ntariko ndavuga uyu mwanya, ariko reka tumenye ahari kugira ngo tumuvumbure. Ntabwo je nkunze kumuteguza, murabizi nkora umuti kugira ngo ibintu bigende bien. Ni sawa? Ni sawa? Ni sawa. Witwa nde? Queen. Queen? Sakazina keza witurana na Queen shaho kuri STV eh? Kibajubaju ari he? Kibajubaju yagiye kuri mama, yambwiye atagiye kurima najya. Sa yamubwiye gute? Aje kubagara, atagiye kubagara najya. Yo ariko abagarira hehe rero ngira. Sinzi. Ntuzi? Okay. Cameraman duce ngaha ndazi turaza gushobora kumuronka. Ntamaze kumubona deja ko yari mu murima. Abastare biki gihe barima bambaye style. Ariko nibaza ko ari kubagara. Reka ngende ndenganire ndamugwemo. Yes bakunzi ba STV muraho meze fresh kandi ku yindi ncuro nizera ko meze neza, ariko kandi turi kumwe na Kibajubaju n'umuririmbyi aba kumubone, ariko kandi akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende bien. Yari kararima nibisanzwe, aciye yiruka ngo natwe twashobora no kumufasha kurima. Ibi ni buzima tubayemo kandi tuza gutahura. We yirutse umucumwereka yuko nawe ahubwo ubishoboye. Uranye umuvumburo uba wanzanye. Wo mu byamari hehe? Yinyegeje he? Ikinogo iki? Ico. Aho ndani? Wa mujamara sara none. Ari ngaho ndani? Mwe muko murambesha mushaka genda. Daya kuburofa. Kamera abashaka gusa sinda mubone. Mumusohore ha. Ariko nivyo kwe. Si ari? Si ari? Ingu bimbwire neza wowe ngo we ndazi kutabesha ingo. Umbesha uzocuga muri mapengu ari he? Ni hari. Umbesha wacuga muri mapengu wewe. Ngo dutange show cameraman. Urabe umengo ni impene ni kiyabu. Abasani bikigiye me kwita. We andi. Yo. We blaza, ugoma wiyahure. Oya man, kandi byo bintu wendi sibyo man. Oya man. Sivyo twe turimwe. Ibyo amazi ntibikenewe. Tuyage gato. None ugiye mu kuzimu. Uri mu reka burofa. Acha burofa.
cyangwa nce nakwicirayo neza na neza nuvuze ko ushaka kugenda kwica basi vayo tuyage bien vayo basi tuvugane gato vayo basi tuyage fresh wa uri umusitari wo kumubone bakwita kibaju aririmbye kinyabinyabi none man turabe kwanza yuwe kiye ko ndakesera mu mazi ndakime nama cameraman ndakime oya reka ivyo bintu basi vayo tuvugane turabihevye basi turabihevye turigiriye basi turagiye acha burofa man upeti ni musazi none wari kurarima bagusanze uri kurarima ni bibi ingo basi dutange show turime twese kurima ni bibi kurima ni bibi ni wari kurarima none gudakoze ntujya ingo basi shatwiyagire gato gaje nta mutima mubi dufitaniye je nawe urazi ko twamye turabagenzi kuva kera ne wari kurinyegeza je mfise abafana ngaha kumubona abana bose n'abafana banje mubari aho ndije turahura dakese ninde ayumwari aho ni gwahe wewe wagiyeyo nabi nibirato wabisize wari kujana navyo bisimwe mwabizanye ninde yabizanye ngaha sasa vipi fasi egali yawe nisalimia nipige hata chance kwanza fresh lakini uko bien none wewe urima wambaye style man style ahe ni nkima yiwa piga ka kirote ka bien usanga uzi kurima cyangwa ari kuravyiga hapi je akunda kora ibikorwa byo muhira none we tudafitaniye gahunda ucuza kugira bisanzwe je nabwiye ubusani burarusha kandi utuza kububamwe mu butahure kuko yego ndabizi ko je mbambaye mu buzima bubi none kiramisi yose ugaragaza je ubugamera ubushize wanyerekaye je ndi muri duri ubu nawe je kusanga hano ndiko ndarima nyene usarishe man si byiza mga nk'ubu none ufira byari kugenda gute none wazi ubukode je mwana ikinira ngaha nk'ubu na numwe yarizi ko ari kumenya aha niho je mwana iteramira ariko yufa rafata urapfuye bari kukumbaza ngo nije nakwishikana ariwe bari kuba wiyihe ahubwo nawe menga no gushirayo man ivyo ntibirimo wewe ni uzi uburyo uri ko namba ahantu mba nibere tuongeye basi kawaida wa mudemu wawe bimeze gute mudemu wanje nubu ntumwemera canke wanje nemera w'amavuta mawe tunzanira mudemu nkujya we bwa mbere wavuga ko ata mudemu ufise uburemera ko hari wundi ufise byose bizoza ni buke zoza gute kinyambi abafana bazaho gasi kinyabi twende basi twende kapera umusani yama buri fresh nyene uyamari peace twende basi na kapera gusa kugaragaza kinyabi twende basi na kapera kandi umusani ya nk'ubu uvuye koga ku buntu ega hajya ntiwarishe narishe none si ho mu man yewe none woze ku buntu kandi ndazi nta ninguvu raba ingene wanangize turaba n'abashitsi nari kuyimena ndiye turaba n'abashitsi wewe ni ku bigaragare no munsi je nzo bandi kumwe n'umudemu wanje kuzoza je gusa nzogutera ubura kweri cyo nteruye naje hari kibazo je niyo mivumburo yanje banyita umuvumbuzi mesha nk'ubu ndiko ndibagarira nk'ubu man tunyarutse batuyaye ugenda wibandanyire sivyo none nk'ibintu wagize ndiko ndibagarira kugira nawe komere sasta tugende basi tubandanye basi tubagare twese basi aho siyo bro iga je nanabagaye hajya urumva ni fresh nyene ntubizi none turakora umutsi tuyatwimanukira mbe hari iwacu bubuduze ubumanutse ubumanutse kweri akora umumesha numva mesha nani ndabizi kweri kumetuko fata kwanza ngaha ndakwereke tuyage ndiko ndakora umutsi gaje ibintu nk'ibi wari ibintu mugirisha basani eka nutema ibiharage vya mere ngo nyirizi inzara muhungu we navyuzi uraza kumbwira nayo ko tasanze ndabizi kubagara ndakwereke basi na mama wazovuga ati ujya muvumbuzi mesha mbuga wewe umumesha kweba agashikira kubagara fresh kawaida ubuzima bukagenda bien bakunzi ba STV murabizi yuko twe turabanyabikogwa nico kidutunze je nakoze singa sinzi ko mwari mubizi jewe kweri sibiri mu maboko ya mama sibiri mu maboko ya papa bivuze yuko ndi pambanira kugira ngo ibintu bigende fresh
none mama we nta kuntu ahantu aho aratanga akazi ko kubagara akamuriye ape mu none nk'uwadisha umukozi nakwe turi muhira mba twoca dufungura gute niyo mpamvu rero je nkaha rimwe rimwe uzozura nampamagara ndagufasha kawaida bro gusa byasarisha nk'ibi urumva umunsi ufise show umunsi ugiye muri studio umunsi ugiye ku muhanda uraba umunani umiririnda ariko ugereze muhira akora ibikorwa byo muhira cyangwa urubaza amano none nkawe ninde yakubwiye ko n'umunsi ndiko ndabagara muhira ndakenyura afise amantene menshi ku muhanda urakenyura kweri je ndakenyura sana bro singa kana kakubareje aho narindi man je aya kana mba naga uraza abafana mfise je kumubona ashirindira kweri abana bose n'abafana banjye kakwina mukabwire nkagasanga ngaho ndagashishura niko kagiye kuvuga hondi twagerageje ariko gufashanya urabona yuko ari ibikorwa abakunzi ba Steve mbere n'ikiganiro cyatugikorera ngaha nyene kugira ngo twigishe abantu yuko abarundi tubeshujeho no kurima urazi ko ibice byinshi kwijana abarundi babaye kubera kurima ndabizi man na mutama wacu papa leta mvye papa leta nkozi urazi ko aho uraboneka ari mu murima yego byo n'umutambukanyi wiwe abavyeyi bacu baraboneka bari mu murima ndabizi ko baboneka me gusa hari ibintu bimwe bimwe utabukwiye nk'ubu sanze niyambari inkima nk'abantu baba banzi nyene n'umuntu wo mu stenikariza baca bambona ko hari abantu batazi ibiko ari biki ibi n'ibigori cameraman iki ni ikigori kiba gitanguye kuja kwa ahe iki nico kijovamo ikigori kubumva igifaransa ari mais cyongereza nta vyonzi babana nkayi iki kizojira ko bibiri ndiba ni kimwe aha ni kimwe hari ibyitwara bibiri urumva ko murabona niki nikindi kiriko kirazana aka kaboro aka nikigori iki ni kuvuga yuko ariko Imana irarema kwe akantu nkaka kakavamo ikintu turya kandi ukumva ko mu nda hagize inzoka zifashe kantu ibi biri hagati harimo ibiharage ibi nibiharage ibi uca mubibona ku bantu bagibura kibakira abana batabizi cyangwa se ku bantu badukurikirana atari abarundi niko bimeze uyu nawe bawita umusoma ivyatsi biryoshe cyane ibi n'umusoma biraribwa ni ivyatsi ivyo byose n'indya zidutunze twe y'abarundi n'abarundi kazi ayo nkabigusa yuko iki nico kigwanisho ca mbere c'abarundi kuko nico kidutunze nico gitangarasyo cyane mu gihugu cacu c'u Burundi isuka kuvuga ufise isuka ufise ubuzima abantu ruguru hose abantu babeshujeho no kurima nawe nimba wari ukuzi gukora ibi bintu biryohererwe umenya ati jewe ibi ndabikora ndabiryoherewe ndabikora sana ndanabiryohererwa me gusa simba shaka none nikiganiro mani nko kucuza usanga ndiko ndakora ntarabizi ntazi ningene waje nanakangutse mani n'umutima wacu kuncamo kurya niko bimeze niko umuntu akwiye gukora ku basare kugira mwebwe cyane cyane mutaramenyekana abantu baza kumenya uzavuba mu boss ugenda ubesha abantu ngo jewe ngurumva muhira hari mu gasekebuye kandi wavuka kumubona jewe urumva natangiye kuririmba ndumumesha kumbe swata nene nk'ubu wewe ejo utangura kubesha ariko nzoba mfise ibiganye neza nguyu je ndamuzi aja muri douche y'ibiki bijya bavyita biki yinuzenya yibibobo idouche ifise amakaro urumva idouche ifise amakaro kunwenga man suko gutwenga nyama niyo amakaro hari amakaro y'ikirundi na basi udushe dutafari twapaga panze twaragusanga mu murima uri kurabagara ibigori biharage fresh ubuzima bukagenda neza niyo mpamvu rero tuza kwigisha abanatsi ibikogwa naje nimba afise imikonga ni gikogwa ndiko ntakoze siyinjya none wewe andi warace mu buzima bwo kugira ugi wanyu manza kuvoma amabido cyane naravumye amazi ndibuka yuko utagase nkuko isikira none wewe kugira utagate haburiki zijya stile mpora nsanga wakubise ukambwira kuzigura ibihumbi n'ibihumbagiza none gashije ndazifise zijya style ziwanje je ntazigwa nawe narakubwe katara amahera nyine arenze none 20 kwambarira 50 uri umuntu w'umusore kararongora wambarira nibanga giwawe nibanga giwawe nyine duki ariko ndashima Imana uko biri kose nanje sindenza 50 bwaho ndazi ngaho uri muri menshi nyamwe nyine nambaye ikanda mbiri ntiwabibonye kamba mbiri izaza amahana zigubwa sigari sinamye kuzibaza oya ntaco nturinde uvuga amabeyi niki vyihoza ivyo jewe nibaza yuko nta sindi umusani nanje mvuye ngo nambara ibi nibi ariko ikintu kimwe tukwiye kumenya mu buzima ibikorwa ni vyiza hama tujeriye mu umuziki gute biko biragenda fresh me gusa je kwe muziki wanje ndawusohora kandi nkawukora akaba nabitanga me cyo shaka gushika ko sindagishikako acakiniwe abamfasha bamfata mu mugongo jewe nta vyinshi narinje gusa kukuvumbura nereka abafana ba STV ko uri mu murima kuko izi code je mba ndazifise je mfise amantene nga nta woncikira wewe aho uri umumesha rero je nta vyinshi byari binzanye byari byo tukara kavumburo shitse kwerekana abantu ko uri kurarima ega ni kawaida
none tuzosubira rero sinari ndabizi kuza kuza ega nibisanga ko tuzosubira je ndigiriye je twahejeje yego nta no bafana ba STV nzombwira ko ugombuze nzokubwira bafana ba STV murazi ko numuvumbuzi mesha gumana natwe nk'umapu office ndayizi kanibandanyirize uzobona ndakugwa ko to ibandanyirize bafana ba STV murazi ko je ntabata hasi merci beaucoup bye bye ciao ciao and the aims Mr Solution Mr Emotion umuvumbuzi mesha igisheri c'abafana ba STV bye bye ciao ciao STV every story matters.